data mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abategetsi bacu bose uhereye ku mukuru w'igihugu icegera ca mbere n'icegera ca kabiri n'abashikiranganje inama nshinga amateka na nkenguza amateka abarongozi batandukanye mu buzi butandukanye mu izina rya Yesu Kristo bose mwama barongora abantu benshi barongora abantu bake bose tubashize mu biganza byawe turabasengeye ngo uyu mwaka mwami duze ikiganza cyawe cy'iburyo wisengere ubwira Imana izogushoboze aho wananiriwe Imana irahazi uyibwira aho byankiye hanyuma uyisaba inkomezi nshasha data wa twese mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe uyu mugoroba mwiza Mana yacu nziza kumbure hari aho twananiwe mu kukubwira ibyacu kugira ngo ubibemwo tugasanga turiko turakora mu ngufu zacu kandi iyo ngiyo tudasenga ni nkaho umuntu ababaye umwibone akweretse ko byose abishoboye utubabarira aho twakoranye ubwibone tugakora ibintu mu nkomezi zacu nkaho umengo byose turabishoboye utubabarire Mana yacu imbabazi zawe zitubeko aho twanjanjwe mu gusenga n'abasezeranye gusenga nibabikore n'abasezeranye kwisonzesha bakananirwa imbabazi zawe zibabeko mu izina rya Yesu Kristo aho twafashe ingingo tutabanje kuzikwereka tukagwa mu mitego tukananirwa handi tukamaramara utubabarire mwami Imana uhereye uyu mugoroba mwami mu izina rya Yesu turagusavye umuntu wese yadugije ikiganza ciwe umuraba hari mwami umushoboze aze yibuke gusenga Imana bimusaba kurara ijoro rirare bimusaba kwirigwa yirigwe bimusaba kwisonzesha urabimushoboza mu izina rya Yesu Kristo ubwanje uranshoboza mwami uzombera umwaka wo gusenga uzombera umwaka wo kwihererana nawe uzombera umwaka wo kurondera mu nyonga hawe ku murango no mwijoro biguma canke byoroha mu izina rya Yesu Kristo urama inkomezi zo gusenga ndamanuye amavuta yo gusenga mu barundi bose ndamanuye amavuta yo gusenga mu badugije ibiganza ndamanuye amavuta yo gusenga mu bakozi bawe ndamanuye amavuta yo gusenga mu bahambaye n'aboroshe mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese azonyotegwe kurondera Imana umuntu wese azonyotegwe gusenga Imana mu izina rya Yesu kandi uzumurongora uko akwiye gusenga mu izina ryawe Yesu Kristo uzumurongora uzumushoboze uradushoboza mwami uradushoboza guteramira igihugu uradushoboza guteramira ishengero uradushoboza guteramira imiryango yacu mu izina rya Yesu ababyeyi uradushoboza gusengera abana bacu abubatsi uradushoboza gusengera ingo zacu mu izina rya Yesu abasore n'inkumi urabashoboza gusengera ingingo bazofata yo kubaka ingo zabo mu izina rya Yesu Kristo abanyeshuri urabashoboza gusengera amashure yabo mu izina rya Yesu abasoda n'abapolisi abajejwe umutekano bose mwami urabashoboza gusengera akazi kabo kugira ngo baze bashobozwe nawe gucungera umutekano w'igihugu mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abarundi bose mwami ngo imwe mu yo gusenga bamanukire imwe mu yo kurondera Imana bamanukire waravuze mwami mu izina rya Yesu ngo igihe kizogera ngo hamwe abantu bakubita iburaruko bagakubita ibumanuko bagakubita iburengero n'iburasirazuba barondera gusenga Imana barondera havugwa izina ryawe reka abantu baze baduge bamanuka barondera izina ryawe barondera gusenga Imana ku murango no mwijoro mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami Imana mu izina rya Yesu urashoboye uzobana natwe turabishize mu maboko yawe kandi turizeye kuzodushoboza reka twese turabisha ibiganza ku bategetsi bacu kugira ngo Imana izobashoboze Imana izobarongore mu ngingo bazofata abashinga amateka bacu hamwe biga amategeko Imana izobarongore abakenguza amateka abashikiranganje bose abategetsi bacu bose Imana izobashoboze tuduze ibiganza kandi ubikora bikunze ubasengere kugira ngo twese bize bigende neza kubera bafashe ingingo nziza ni ku neza yacu twese data mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abategetsi bacu bose uhereye ku mukuru w'igihugu icegera ca mbere n'icegera ca kabiri n'abashikiranganje inama nshinga amateka na nkenguza amateka abarongozi batandukanye mu buzi butandukanye mu izina rya Yesu Kristo bose mwama barongora abantu benshi barongora abantu bake bose
turabashize mu biganza byawe, turabasengeye ngo uyu mwaka mwami mu ngingo bazofata zangaje igihugu cyose urabashoboza gufata ingingo nziza barongowe nawe. Urabibutsira ijambo imbere yo gufata ingingo yose mwami, baze babanze bapfukame bambaza izina ryawe, bakubaza igikwiriye, bakubaza ikibereye. Urabashoboza mwami, urabibutsa gusenga, urabibutsa kugusiguza, urabibutsa kubishira mu maboko yawe. Hanyuma bamaze kubikubwira urabarongora mwami, wewe uzi ibikwiye n'ibibereye, kuko ari wewe utuzi n'abanyagihugu dukunda dufitiye imigambi myiza. Urabarongora, ubashoboze, ubarongore ku ngingo yose ikwiye kutugirira neza nk'abarundi bose. Urabana nabo, urabagirira neza, urabashoboza, urabarinda imitego mu ngingo bazofata, urabarinda ikibi cyose. Kandi turabasengeye ngo baze bazigamwe, barindwe, bazitirigwe. Urabaha ubwenge, urabaha guhishurirwa, urabagendera ku murango no mwijoro, urabagirira neza ku neza yacu twese. Urakoze. Imwemu yo gusenga imanukira abarongozi bacu, amavuta yo gusenga amanukira abarongozi bacu, inkomezi zo gusenga, inkomezi zo kwisonzesha zimanukira abarongozi bacu kuva hejuru gushika hasi, mu izina rya Yesu Kristo. Bose baze bakoreshwe nawe, barongogwe nawe mu ngingo zose bazofata. Urakoze, turagushimiye. Kuraguza, mwari muzi ko kuraguza ari ugusenga ibigirwamana? Mwari muzi yuko umupfumu aba yigize imana? Mwari muzi yuko umuntu ajya kuraguza aba atandukanye n'Imana? Imana iranga umuntu ajya kuraguza ni nka erega Imana iriho kugira tuyisabe, tuyibwire Mana undinda. Ufashe urugendo ukabwira Imana turandinda, nizima kutware akababa kinuma nimbaraki iki nimbaraki iki kugira ushobore kurindwa. Imana iriho kugira tuyisabe ibyo dushaka, iriho kugira ngo tuyisabe iturinde. Rero hari abantu bajya ku bapfumu kugira basabe kurindwa, basabe amafaranga, basabe abagabo, kurungika bakaye ngo gusaba umugabo. Uraza umusabye Imana ukuntu iguha mwiza, yoyo yamuremye ibizi n'umutima wiwe. Wa mupfumu nta n'umutima w'umuntu abazi, ariko Imana izi imitima ikamenya n'umutima wanje kintorera wa wundi nyene akwiriye nzomubera umufasha mwiza. Rero kujya kuraguza ubunyuranye n'Imana. Ndabasavye murahanura bajya murongoye basi mwebwe ni murimwo, murahanura bamwe murongoye nibazoze baraja kuraguza, bazoba batandukanye n'Imana. Ubwenge ntibashobora kuburonka namba. Kuraguza no gusenga umupfumu impibi, ivyo twari gusaba Imana tukabisaba umuntu agaca duhenda. Rero agaca guhenda ashaka gushiramwe amabuye, hama agaca avuga ngo nayagukuyemo, agaca guhenda akagucagagura n'ibirasa ugasanga twagwaye n'ibigwara yakoresheje urwembe rumwe ku bantu mwese, wazanga n'ibigwara twabigwaye. Kuraguza tuvyirinde kuko bidutandukanya n'Imana, aho nituba tukiyubashe bisigura ngo nta bwenge dushobora kuronka.